bakunzi urubuga rwa Yesu TV turabaramukije amahoro y'Imana. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikomeye, ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana. Imbere yuko dusangira ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kuri Imana y'igitangaza, Imana y'ububasha, Imana idahinduka, Imana igira neza, Imana itava ku masezerano. Turagushimiye Mwami uyu mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Hezagirira ijambo ryawe, hezagire n'abagiye kuryumva. Ijambo ryawe ryahezagiwe Mwami, rifashe imitima ya benshi, abo benshi bamaze kubohwa babohoke mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze kubyumvise, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Muri kumwe n'umukozi w'Imana Nimenya Emmanuel. Uyu munsi tugomba dusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itanguriro. Nubwo twavuze ko tuzoye turavugana inyigisho, turasangira inyigisho, nzoza ndacishamwo tuvugana ijambo ry'Imana. Ubu rero ku munsi tuzoza turavugana ijambo ry'Imana, umunsi umwe n'inyigisho, undi munsi n'insiguro. Rero uyu munsi ngomba dusangire iri jambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itanguriro. Igitabo cy'Itanguriro mu gihimba cya 12 ku murongo wa mbere. Iri jambo ni ijambo rikomeye. Reka dusome twumvirize icyo havuga. Itanguriro 12 ku murongo wa mbere. Itanguriro 12 ku murongo wa mbere. Ku murongo wa mbere haravuga ngo, Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu nzu no mu rugo. Ndasubiramo. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Imana ishimwe. Bazohezagirwa, abazoguhezagira nzobahezagira, kandi abazokuvuma nzobavuma, kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. N'aya majambo ngomba tumare akanya turiko turaganira ko. Natanze no kuvuga aya majambo nahaye uwo mutwe uvuga ngo, kugendana n'Imana no kuyumvira harimwo umugisha. Kugendana n'Imana no kuyumvira harimwo umugisha. Igitabo cy'Itanguriro kivuga ibintu bikuru bikurikira. Ivy'intango y'ibintu ibyo tubisanga mu Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa mbere. Hanyuma turabona ko kivuga intango y'umuntu. Ibyo tubisanga mu Itanguriro mu gice ca kabiri ku murongo wa 4 no kubandanya. Hanyuma turabona intango y'ukugwa k'umuntu. Tubisanga mu Itanguriro igice ca 3 ku murongo wa mbere. Hanyuma turabona ugucungurwa k'umuntu. Tubisanga mu Itanguriro 3 ku murongo wa 21. Kikavuga intango y'ihanga ry'Imana mu gice tubibona mu gice ca 12 ku murongo wa 11. Niho tubona ihanga rya Isirayeli ritangurira, kuko ryakomotse kuri Aburahamu. Aburahamu yari mwene Tera, Tera yari mwene Nahori. Aburahamu yahamagawe n'Imana ari muri Uri i Bukaludaya.
Imana iraheza iramuhamagara ari muri Uri. Aha muri Uri i Bukaludaya hari mu gihugu c'i Babuloni kera. Ingingo ya mbere tugomba kwiga ko Imana yahamagaye Aburahamu kuko yari imufise ko umugambi. Rero bisobanurwa ko atagihagarika umugambi. Reka tubane tuvugane kuri intumbero ya mbere. Imana igihe yahamagara Aburahamu yari mufise ko umugambi. Nukuvuga uyo mugambi yari mufise ko nuko yagomba kuzomugira ihanga rikomeye, kandi niko byagenze. Rero uhoraho iyo afise umugambi ku muntu nta na kimwe gishobora guhagarika umugambi w'Imana kuri uwo muntu. Nukuvuga nta na kimwe cyashoboye guhagarika umugambi w'Imana kuri Aburahamu. Rero niko bimeze nawe muntu nyumviriza, nta na kimwe gishobora guhagarika umugambi w'Imana kuri wewe. Naho hoze bikurwanya, nta na kimwe gishobora guhagarika umugambi w'Imana kuri wewe. Naho hoze biguhagurukira mu mpande zose, nta na kimwe gishobora guhagarika umugambi w'Imana kuri wewe. Icyo Imana yavuze yaravuze, icyo Imana yakuvuze ko yarakivuze. Rero ndishobora guhindura kiretse ari wowe uhindutse. Haleluya, haleluya. Rero Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana ishitse ikivuze. Cya kabiri, kuko Aburahamu yatahuye umugambi w'Imana imufise ko, byatumye yemera umuhamagaro w'Imana. No kuvuga Aburahamu amaze kumva umugambi w'Imana yari imufise ko, amaze kuwutahura akamenya ko ari Imana igomba kumukoresha, yumviye umuhamagaro w'Imana. Imana ihamagara uburyo bwinshi, nitugomba kuvugana ku muhamagaro muri uyu mwanya. Aburahamu Imana yaramuhamagaye iramubwira ngo va mu nzu ya so, va mu muryango wawe, va mu gihugu cyawe. Arumvira kuko yatahuye neza ko ari Imana igomba kuzomukoresha. Amaze kumvira arahaguruka, araheza aragenda atazi yaja. Imana iramheza iramurongora, imwereka yaje. Bisobanurwa ngo iyo umuntu yumviye Imana niyo imurongora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana. Twebwe dupfe kumvira gusa, wowe upfe kumvira gusa icyo Imana ikubwira. Ibisigaye irakurongora icuri bukore, irakurongora icuri buvuge, irakurongora aho woja hose, kuko Imana yacu ni umwungere mukuru, Imana yacu ni umurongozi mukuru. Imana ishimwe. Kuko Aburahamu yemeye umuhamagaro w'Imana, Imana nayo yamuhaye umugisha. Iyo wemeye umuhamagaro w'Imana, Imana iguha umugisha. Aburahamu yemeye umuhamagaro w'Imana, Imana imuha umugisha. Aburahamu byatumye aba umutunzi rurangiranwa, yabaye umutunzi kurusha abatunzi bose muri icyo gihe ciwe, kuko Imana yabanye nawe, kuko nawe yayumviye. Nuko icyo Imana igomba ku muntu, igomba ko wumva ijwi ryiwe. Aburahamu yumvise ijwi ry'Imana, hanyuma Imana nayo imuha umugisha. Si umugisha gusa, yamuhaye urubyaro. Yamuhaye urubyaro nk'uko yari yamusezeraniye ko izomugira sekuruza w'amahanga yose. Mu kindi gihe niho tuzoraba ingene yabaye sekuruza n'ibibazo yabanje gucamwo. Nuko Imana natwe iyo tuyumviye, tukumvira umuhamagaro wayo, tukaja aho Imana igomba, aho Imana idutumye, ni ukuvuga ngo tugira umugisha, haba mu bifadika mu bigaragara, haba no mu buryo bw'impuhemu, mu byacu no mu bacu tugira umugisha. Njuti yanje, komeza kumvira Uhoraho, komeza kugendana n'Uhoraho, uzogira umugisha. Imana izoguhezagira niwakomeza kugendana n'Uhoraho, niwakomeza kumvira Uhoraho, Imana izoguha umugisha. Imana ihabwa icubahiro. Ni kuki Imana yahamagaye Aburahamu kandi hariho abavukana nawe?
icyatumye Imana ihamagara Aburahamu kandi hari abavukana nawe nuko Aburahamu yagize ishaka ryo kuyumvira, yagize ishaka ryo gukora iby'Imana igomba. Imana y'ukuri, yamenye Imana y'ukuri, yakoreye Imana y'ukuri. No kuvuga ngo hari bigirwamana mu rugo kwa se, kwa Tera, hanyuma aravuga ati ibi bigirwamana bitarya bitanywa, bahinga ntibirye, baha amazi ntibinywe, no kuvuga isi Imana. Arabitahura neza, aramenya ko atari Imana. Iki nicyo cyatumye Aburahamu agira ishaka ryo kumenya Imana y'ukuri no kumenyesha abavukanyi biwe n'umuryango wiwe ko hariho iyindi Imana y'ukuri. Byatumye asambura ibyo bigirwamana, arabimenagura. Hanyuma Imana ibona yuko yagize ishaka ryo kuyimenya. Imana iraheza no kuvuga imuharura nk'umugororotsi, no kuvuga icyo niyo cyatumye Imana imuhamagara. Nawe niwagira ishaka ryo kumvira Imana, ishaka ryo gukorera Imana, ishaka ryo kwerekana Imana iyo ari yo, kwerekana ubushobozi bw'Imana, kwerekana ko Imana ari Imana nyamana, no kuvuga ngo Imana izoguha umugisha. Imana izoguha umugisha. Umugisha wa mbere n'agakiza, umugisha wa mbere no gutahura agakiza, no gutahura icyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Uwo ni wo mugisha wa mbere. Umugisha wa mbere no kwakira agakiza. Haleluya. Umugisha wa mbere, iyo wemeye kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo, hanyuma ukakira agakiza mu bugingo bwawe, ukemera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, no kuvuga uwo ni umugisha udasanzwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwitwaririke iby'ubwami bw'Imana, ibisigaye muzobyongerwa. Ibisigaye byose ni inyongera. Akira agakiza gusa, ibisigaye ni inyongera. Kandi Imana izogukingira, Imana izokurwanirira. Niwakira agakiza, ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, Imana izokurwanirira. Nuko bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV, Imana ikomeze kubahezagira, Imana ikomeze kubagirira neza. Nk'uko namaze kubabwira, tuzobandanya inyigisho, hanyuma tubandage n'isiguro. Ku munsi tuzokumva insiguro, tuzokumva inyigisho. Ku munsi tuzokumva ibice bibiri, mu gitondo n'insiguro, ku mugoroba tuzohora twumva inyigisho. Umwami abaha umugisha, umwami abahezagire. Murakoze. Ngomba ndabasengere mwebwe mwese muriko murankurikirana. Mwami Imana, ndagushimiye kuri abakurikiranye ijambo ryawe. Komeza kubagirira neza, ubabere umugisha. Uhisemo wese kwakirira ijambo ryawe, umugirire neza, ukomeze kumuhezagira. Data, abe mu bwiza bwawe. Yesu Kristo, abatarakumvira ubahe gukumvira, abatarakumenya ubahe gukumenya. Urakoze nyene icyubahiro, urakoze kuko uri Imana ihambaye. Ndasengeye wese aboshwe n'ibibazo, umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Wese yabuze inzira, umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze nyakubahwa Mana y'igitangaza, tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Mwari kumwe na mwene so nimenya Emmanuel. Mukomeze kumukurikira, kwama mumukurikirana. Igikurikira ko ndabaha inimero yanje kugira ngo uzokenera kumpamagara azampamagare. Ni 79 amajana 967 ubusa 59 79 967 059. Iyo niyo nimero ya WhatsApp. Ugomba guhamagara ibisanzwe ku nimero isanzwe, uzohamagara kuri 62 872 668. Yesu abaho umugisha, akomeze kubahezagira. Mwibuke kugira sabone. Umwami abahezagire. Ufise ikibazo unterefone umbaze. Yesu abaho umugisha.